Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru hariko aravugwa agezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye, cane cane tukaza kugaruka ku biriko birabera mu mugambwe CNDD FDD. Nyuma yaho Reverano Ndikuriyo ariko rangiza ikiringo ciwe co gutwara umugambwe CNDD FDD nk'umunyamabanga mukuru wawo kw'igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'2024 nibwo abarundi n'amakungu bazorara bamenye uwabaye umunyamabanga musha w'uyu mugambwe. Abenshi rero batanguye kwibaza ko General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas ari washobora kuzosubirira Reverano Ndikuriyo mu mabanga yo kurongora umugambwe CNDD FDD inyuma yaho General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas yaronkejwe uruhusha rwo kuja mu karuhuko hatageze ico bita retraite anticipée. Amakuru yacu ava mu mugambwe CNDD FDD ntibahakana aya makuru, ariko bo bakavuga ko hari ayandi mazina y'ibihangange muri CNDD FDD ataremezwa neza ashobora nayo gushirwa mu bahiganirwa iki kibanza. Ivyo bikaba biruko mu gihe atagihindutse Reverano Ndikuriyo azoheza imanda yo kurongora umugambwe CNDD FDD kw'igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'2025. Ndaruzaniye Leonidas akaba ari waharurwa mu bihangange by'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD. Andi makuru adushikira na y'amanama ariko araba y'ibihangange. Abo ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye nabo barashaka ko amazina y'ababo ariyo azoronka ikibanza gihambaye cyane mu matora azoba ku munsi wa gatandatu w'iyindwi. Benshi bakavuga ko kandi nabo kwandi kuriyo nabo bashaka kuronka iki kibanza bakacisubiza, ikibanza kigasubira mu minwe y'abahoze baharurirwa kuba arabo mwiragi kwa Perezida Nkurunziza. Mutero kwa gatandatu bizoba vyifashe gute? Ni mu gihe abanywanyi benshi ba CNDD FDD bategereje cyane n'igishika kuraba ibizoba ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'2025 nibwo hagomba kuzotorwa umunyamabanga mushasha w'umugambwe uri ku butegetsi agasubirira Reverano Ndikuriyo. Ubundi igitera impari mu mpande zompi y'uburwo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urwo bahoze mwiragirwa kwa Nkurunziza umuzi wa vyose ni umutego Perezida Nkurunziza yasigiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Reka uyu nawo tugaruke ko kugira yemere gutanga ubutegetsi Perezida Nkurunziza yari yapanze ibituma agumana ijambo rya nyuma mu bibazo bihambaye vy'igihugu. Umukuru w'igihugu nawe agakora ivyo amutumye. Intambwe ya mbere yabaye itegeko ryamugira imboneza yamaho, rikaba kandi ryanamuha kugumana ijambo rikomeye mu bibazo bihambaye vy'igihugu. Intambwe ya kabiri yabaye yo kubwira Evariste Ndayishimiye amazina y'abazogena mu bibanza bihambaye ivy'igihugu. Aha rero niho Nkurunziza yahereje Perezida Evariste Ndayishimiye urutonde rurerure ruriho amazina y'ibihangange, aho Bunyoni yagombaga kuba ku mutwe wa leta, Daniel Geras Ndabirabe akaba mu nama nshingamateka, Emmanuel Sinzohagera akaba mu nama nkenguzamateka na Reverano Ndikuriyo ku burongozi bw'umugambwe CNDD FDD. Ibi vyose rero vyarubahirijwe kuri leta ya mbere ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Utararamvye muri aya mabanga ni Arengiyome Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere yakuwe mu mwaka w'2022 amaze imyaka 2 yonyene atanguye gutwara leta. Geras Ndabirabe we aracarongoye inama nshingamateka mu gihe Emmanuel Sinzohagera nawe kuri ubu atwara inama nkenguzamateka na Ndikuriyo akaba kiri ku burongozi bw'umugambwe. Ikitazwi ni nuko aba bagabo nabo bazokumana ibi bibanza muri uyu mwaka, aho tukavugamwo Ndabirabe ndetse na Emmanuel Sinzohagera. Ikitari kizwi kandi nuko ari we yoba yari kubandanya arongoye inama y'inararibonye z'umugambwe CNDD FDD. Vyose ngo vyari bipanze ku buryo Perezida Ndayishimiye yoba yahabwa amategeko y'ivyo akora. Perezida Nkurunziza rero amaze gusandaba ikarata yari ihindutse naho ibihangange bitashotse bibibona. Naho yubahirije ivyo yavuganye n'umuhisi, Perezida Ndayishimiye yagumiye agaragaza kwigobotora uwo mutego bamushizemwo.
inzira ya mbere yatoye yabaye iyo kugara amariba y'amafaranga ya bamwe mu bihangange cane cane General Bunyoni yaboneka nk'uwo bahanganye. Aho Ndayishimiye kandi yafashe nk'ingingo zo guhagarika amasezerano yo gucukura ubutare, guhagarika isosiyete yakora za pasiporo muri pafe, gusubiramwo ibijanye n'ingene igitoro kiza mu gihugu, kubanza guhagarika urudandaza rw'abakenyezi mu bihugu vy'Abarabu n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ibi bintu vyose vyari vyinjiriza amamiliyaridi menshi cane akarwi k'ibihangange kari ganganye n'umukuru w'igihugu. Amajambo yose yavuzwe yo kurwanya ibiturire yafashwe nk'ayo kuburabuza ako karwi. Ikindi kandi Perezida Ndayishimiye yakoze kwabaye kwigizayo buhoro buhoro abakoranye na Nkurunziza mu biro vy'umukuru w'igihugu n'ahandi, agitangura wame ngo ntazobakomakoma, ariko yagiye yakuramwo umwe none abatari bake baragiye. Ndayishimiye yazanye abiwe, ingaruka yavyo rero ngo nuko urunani rw'abamurwaniriza mu butegetsi narwo rwabaye runini. Hakaba harandi makuru y'ibanga yavuga amakosa bamwe mu bihangange vyariko biragiriza Perezida Ndayishimiye, ni amakosa 12. Amakuru dufise yo mwibanga akavuga ko akarwi kabiyita ko bagendera mwiragi rya Nkurunziza kari karateguye amakosa 12 yo kwagiriza Perezida Ndayishimiye kugira bamukure mu mabanga. Ayo makosa akaba yaragaruka cyane kugwemukira urugamba rwa CNDD-FDD n'iragi rya Nkurunziza kumena amabanga no kwifatanya n'abansi. Abageza ako karwi kandi bagiriza Perezida Ndayishimiye ko abakengera. Aho niho rero Ndayishimiye yaronka amakuru ko umugambi wo kumutemagaza wari ugeze kure, nawe aca abogoza abo yise ba maconco. Akuva ubwo General Bunyoni yarabogojwe. Bunyoni rero agikurwa mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, amaso yose yahise aja kuri Reverien Ndikuriyo. Uyu Ndikuriyo murabizi ko mu myaka iheze uyatatinye kwerekana ko ashobora kuvuga ibitandukanye na Ndayishimiye kandi kadashigikiye ingingo z'umukuru w'igihugu cyane cyane zihana abasuma. Ubu Reverien Ndikuriyo yaboneka kandi nka kizigenza bavuga ko bari mwiragi rya Nkurunziza kandi babona ko babangamiwe, abo basigaye bihaye akazina k'abapro. Perezida Ndayishimiye rero aho hose yaratahuye ko atahazogira adafise umugambwe mu minwe, ariko asanga Reverien Ndikuriyo nawe yarafashe ikibanza kinini ku buryo kumukura bishobora guhungabanya umugambwe wose. Mu ruhande rwa Ndayishimiye hariho abashaka ko Ndikuriyo akurwa uko bigenda kose, hakaza nabibaza ko vyoba vyiza bagiye buke buke ivyo kumwigizayo bakabiha umwanya. Ku ruhande rwiwe Ndikuriyo we yarota nawe kurekura umugambwe. Benshi rero baravye ivya makuru ariko aravugwa yibizoba ku munsi wa gatandatu, aho hazoba amatora mu mugambwe CNDD-FDD, amatora azogena kandi umunyamabanga mukuru mushasha w'uyu mugambwe ku rwego rw'igihugu. Benshi bakaba bategereje kuraba uwo inteko canke se wa murwi w'ibihangange Cercle des Généraux bazogena. Buriya ngo ibinyegezwa ni vyinshi bitandukanye Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo, kuko aba bose amaso yabo ahanze umwaka w'ibihumbi 2027 mu matora y'umukuru w'igihugu. Ariko igihambaye rwose batazigera bavuga nuko bose batanguye gushinga ijisho ku matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka w'ibihumbi 2027 uzobaga umugambwe vy'ukuri ngo niwe azitoza. Perezida Ndayishimiye arazi ko adafise umugambwe atokwitoza mu kiringo ca kabiri. Reverien Ndikuriyo nawe arabona ko yoshobora gushikirwa kurongora igihugu hamwe yogumana neza umugambwe gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ariko rero naho bimeze gutyo, ivyo bahurira ko navyo si bitu, ico bita gukomeza systeme babanje gukumira abo bita abakeba. Bamwe bati ese koko Reverien Ndikuriyo arashobora kuzongerwa ikiringo ca kabiri cyo gutwara umugambwe, canke ku munsi wa gatandatu ikarata izuyuburura hagenwe uwo Perezida Evariste Ndayishimiye ashaka kugira ngo azosubire kuronka ikindi kiringo mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027. Ibi nivyo tugiye kubakurikiranira muri no misi, ntimuzoje kure kandi ufyonde sabone ni utari washinda ko kugira ngo utozoja ucikanwa n'amakuru tuzoja turabageza ko. Mu yandi makuru, mu ntara y'Ibitokeho ingorane z'ibitoro zatumye ibikorwa vyinshi bihagarara. Intara ya Cankuzo iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu irafise ingorane y'ibitoro, cyo kimwe n'intara y'Ibitoke ituma ibikorwa vyose bijanye n'ubutunzi vyose bihungabana. Ibituro vyo kunguruza abantu nta modokari nimwe ihari, abunguruza abantu n'ibintu bahisemwo kubika mu mihana yabo imodokari kubera kubura ibitoro.
iryo bura ry'ibitoro rikaba rifise ingaruka zikomeye cyane cyane ku barimyi no ku badandaza bo muri ako karere. Itomati n'ivyamwa vyo mu bwoko bw'imyembe birabora kubera kubura ikivyunguruza kibijana ku masoko yo mu bisagara bikuru bikuru nka Bujumbura, igisagara gikomeye c'ubudandaji mu gihugu. Amasoko yaho mu Cibitoke ntakwiye kugira ngo abarimyi bagurishe ivyo bidandazwa. Ivyo rero bikaba bituma haba agahombo kanini mu bijanye n'ubutunzi. Ariko kandi igiciro co kwiyunguruza carigwije na gatatu kubw'abiyunguruza. Ku rugendo rwa Rugombo Bujumbura ibirometero 80 ibiciro vyaraduze biteye ubwoba kuko ari hagati y'ibihumbi 30 ndetse n'ibihumbi 35 y'amarundi muri bisi, bigashika ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 40 ndetse n'ibihumbi 45 ku mamodokari mato mato rusangi. Niko bisigurwa n'umwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Nk'uko rero amakuru abandanya abivuga, n'amasitasiyo y'ibitoro nayo nta bitoro afise. Kuwa gatanu w'indwi iheze w'igenekerezo ya 17/0 nta sitasiyo n'imwe yo mu ntara ya Cibitoke kuri sitasiyo 12 zose hamwe yari ifise ibitoro canke amazutu. Abanyagihugu bavuga ko ukwiyunguruza kwahagaze. Amamodokari mato mato yitwa Probox n'amapikipiki aca amafaranga ahagaritswe mu mihana. Iyo ngorane rero ngimaze indwi zirenga zibiri. Ingingo zemirizwa z'indongozi. Bivuye kuri ubwo bukene bw'ibitoro rero, indongozi z'intara zarabujije gukura ibitoro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu kibanyi cari cegereye Burundi kandi gihagaze neza ku buryo bwo kuronka ibitoro. Ivyo rero vyatumye 30 mu bunguruza abantu mu mamodokari no ku mapikipiki bahagarikwa, bikekwa ko bakora urudandazwa rwa magendo rw'ibitoro biva hakurya ya Rusizi nk'uko amakuru adushikira bivuga. Iduga ry'ibiciro kandi n'ingaruka mu kibano. Ibiciro vy'ibitoro vyaraduze bikomeye ku bw'isoko yo mu Kinywabi. Ilitiro n'igice y'igitoro igurwa hagati y'amafaranga 45,000 ndetse n'ibihumbi 50 y'amarundi, mu gihe igiciro ca essence ari ku 40,000. Iduga ry'ibiciro rituma ingorane z'ubutunzi ziyongera mu banyagihugu basanzwe bugarijwe kandi n'ingorane z'iduga ry'ibiciro. Abarimyi bo badashobora kunguruza ivyimburwa vyabo bagira uruhombo runini. Benshi ntibanashobora kwishura amadeni bafashe kugira ngo bakore ibikorwa vyabo. Abanyagihugu bo mu Cibitoke rero bakaba basaba abanyagihugu abarongoye indongozi zabo murantunge gutora umuti wihuta ahubwo bukene bw'ibitoro, bagasaba intwaro n'abajejwe umutekano guhagarika ingingo ibuza gukura ibitoro mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nk'uko bo babivuga, mu ntumbero yo kurekurira abashoboye gukurayo na bike kubizana gutyo baruhurire abanyagihugu. Ariko Buramatari wa Cibitoke we siko avyumva. Ahamagarira abajejwe intwaro n'abacungera imbibe gukaza cane bagwanye ibidandazwa vy'amagendo. Karimo Bizoza aragabisha bimwe bikomeye abakora urudandazwa rwa magendo ku mbibe, akabagiriza ko bahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Nimbwe kandi bivugwa yuko uwikekwa ko ari umusuma yishwe n'abanyagihugu. Umugabo yikekwa ko ari umusuma yishwe n'abanyagihugu mw'ijoro ryo ku munsi w'Imana ushira ku munsi wa mbere muri komine Butangazwa, ni mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu. Uwo mugabo yaciye yicwa atewe amabuye. Umubiri wiwe wari wuzuye amaraso, wabunywe ubwa mbere n'abanyagihugu kuri uwa mbere mu gatondo. Uwo ntiyamenyekanye uwo ari we. Ico kiziga catowe mu karere ka Barye. Amakuru ava muri ako karere akavuga ko uwo musuma yafashwe ariko agerageza kwinjira mu nzu kugira ngo yibe ikinga. Igipolisi n'intwaro bwaho bakaba basaba abanyagihugu kutihanira. Ni mu gihe mu ntara zimwe zimwe bivugwa ko indongozi zo ku rwego rwo hasi bategetse abagize amakomite y'umutekano bagizwe ahanini n'imbonerakure kwica abasuma bafashwe mu mirima no mu ngo, cane cane abahoze ari abapfungwa baherutse gupfungurwa ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Ibintu nk'ivyo nyene bikaba bimaze no kuvugwa mu bumanuko bushira uburengero no hagati hashira uburengero bw'igihugu.
ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa n'adushikiriza musangize kandi ano makuru bagenzanya aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa niba biri biravugwa bigezwe ko yoba umutekano agateka kazira muntu politike n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Numuhuza TV rero Imana bahezagera ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.